Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca gatanu muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE NAHISEMWO gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza Mpwemu Yera abane namwe. Kwihana ni iki? Kwihana ni ikigumbagumba gitera umuntu kwicuza kuba yarakoze ibibi canke ivyaha, akumva ko hamwe yogigwa umwere akabiharirwa ko atokongera kubikora ukundi. Ivyo bikamutuma ahinda agashitsi mu gusaba imbabazi kugira bikunde ababarirwe. Kumvira ijwi ya Mpwemu Yera no kumvira amajambo ya Yesu Kristo aribwo butumwa bwiza nivyo bitera umuntu kwihana, kuko muri vyo niho dushobora kubonera ububi bwacu, aho twisanga tubaye mu buzima bw'ivyaha tutabizi canke tubizi, kandi nivyo bitubwira n'ingaruka z'ivyo vyaha turimwo bikadutera kwicuza. Pawulo yavuze ati, umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera ukwihana kuticuzwa, kuzana agakiza. Ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Aho ni mu Bikorinto ba kabiri igice c'indwi ku murongo wa 10. Ngibi ibintu bimwe bigaragaza ko umuntu yafashwe n'ico kigumbagumba co kwihana. Ubwa mbere, amajambo aba ariko aravuga. Amajambo uwo muntu avuga aba agaragaramwo kwicuza no gusaba imbabazi. Muri Bibiliya yera turasangamwo abantu bafashwe n'ico kigumbagumba kigaragarira mu majambo bavuga. Hari ayo umwana w'icangazi yavuze ngo, Data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Aho ni muri Luka igice ca 15 ku murongo wa 21. Hari na Zakayo, raba uko yavuze muri Luka igice ca 19 ku murongo w'8 ati, raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndayimurihe kane. Akandi karorero ni ak'inkozi y'ikibi yabambanywe na Yesu. Vyanditse mu gitabo ca Luka igice ca 23 ku murongo wa 40 kugeza kuri 43. Yabwiye mugenzi wiwe ati, no kubaha Imana ntuyubaha, kandi uciriwe urubanza rumwe n'ugwiwe. Tweho turishuye, kuko tugiriwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kandi aravuga ati, urahava uze unyibuke Yesu, aho uzozira mu bwami bwawe. Yesu aramwishura ati, ndakubwire ukuri, uyu munsi urabana nanje muri paradizo. Ica kabiri kigaragaza ico kigumbagumba, inyifato yifata muri ako kanya. Uyihweje neza usanga ari inyifato igaragaramwo kwicuza no gutsindwa ko mu mutima. Akarorero k'abagize inyifato nk'iyo: Petero muri Luka igice ca 22 ku murongo wa 61 kugeza kuri 62. Umwami Yesu arakebuka, yitegereza Petero. Petero yibuka rya jambo ry'umwami ingene yamubwiye ati, uyu munsi inkoko itarabika uja kunyihakana gatatu. Arenga irembo
araturika ararira. Akandi karorero nakuye umugore muri Luka igice c'indwi ku murongo wa 37 kugeza kuri 38 ndetse no ku murongo wa 47 kugeza kuri 48. Havuga ngo umugore wo muri ico gisagara yari umunyavyaha, amenye yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana ikebano ry'amavuta atamirana, ahagarara inyuma yiwe hafi y'ibirenge vyiwe, ararira, atangura kumutonyangiriza ko amosozi ku birenge, abihanaguza umushatsi wiwe, arabisomagura, abisiga ya mavuta. Yesu aca avuga ati, iki nico gitumye nkubwira yuko ahariwe ivyavyaha vyiwe vyinshi. Abwira wa mugore ati, urahariwe ivyaha vyawe. Ni ukumenya neza ko ico kigumbagumba co kwihana kiza mu bihe bitatu by'ubuzima rukristo, ni ukuvuga igihe cyo mwivuka rukristo ni ca gihe umuntu yemera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, uko umuntu abanza kugira ico kigumbagumba co kwihana. Ni mu gihe cyo mwikura rukristo, ni kuva ico gihe umuntu akirijweko kugeza ari hafi gusezera iyi si. Usanga hari ivyaha tuba twakoze, ca kigumbagumba kikaza muri twebwe, gutyo tugaca twihana. Ubwa gatatu ni igihe cyo mwirangiza ry'umukristo, ni igihe umuntu aba yumva ko ico yaremewe yamaze kugikora, hasigaye ko yitahira mw'ijuru kwibanira na data. Kenshi ico kigumbagumba kiramuzamwo bigatuma aguma yihana akanya kose. Rero mu bihe byo kuvuka no kurangiza, iyo kije muri wewe kiba kirungitswe n'Imana. Umuntu ntiyokomantaza umutima ngo yanke kwihana, kuko ni ikintu kiza gake kabaho mu buzima bw'umuntu. Nico gituma ndacita amahigwe y'ubuzima rukristo. Yesu ati, kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ubushakanyi bwiwe. Ibyahishuwe Yohana igice ca 2 ku murongo wa 21. Mu bihe nabyo byo gukura, iyo ico kigumbagumba kije, ni mpwemu yera aba akiduteye kugira twihane icaha tuba duhejeje gukora, kugira bikunde tube abatagira icaha imbere y'Imana. Rero ntidukwiye gukomanaza umutima muri ico gihe, kuko bituviramo kwitwa abatumviye Imana, kuko twanse kumvira mpwemu yera. Tutirinze dushobora no kutababarirwa burundu mu gihe byoshika muri ico gihe tukarogota kuri mpwemu yera. Yesu ati, kubw'ibyo ndababwira yuko icaha cose no kurogota abantu bazobiharigwa, ariko kurogota kuri mpwemu ni icaha kitazoharigwa. Matayo igice ca 12 ku murongo wa 3. Yesu arongera ati, ariko umwitsa ariwe mpwemu yera, uwo data azorungika mw'izina ryanje, niwe azobigisha byose, kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Yohana igice ca 14 ku murongo wa 26. Wanditse igitabo c'Abaheburayo mu gice ca 4 ku murongo wa 11 yavuze ati, nuko tugire umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, hoye kugira umuntu agwa akurikiye icitegererezo ca babandi co kutumvira Imana. Iyo umuntu yihanye, ibikorwa vyiwe bibi
arabyiyambura agatangura kubaho ubuzima bw'ingeso nziza. Pawulo yavuze ati, ariko nabanje kubwira ab'i Damasiko hanyuma ab'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'i Yudaya n'abanyamahanga nabo yuko bakwiye kwihana no guhindukirira Imana bakore ibikorwa bikwiranye n'ukwihana. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 26 ku murongo wa 20. Yesu nawe yavuze ati, nuko mwame imbuto zikwiranye n'ukwihana. Aho ni Matayo igice cya 3 ku murongo w'8. Mwibuke ko atarindi zina twahawe ryo guharigwamwo ibyaha kiretse irya Yesu Kristo. Petero ati, uyo Imana yaramushize hejuru n'ukuboko kwayo kw'iburyo ngo abe umukuru n'umukiza, ngo ahe Abisirayeli kwihana no guharigwa ibyaha. Byakozwe n'Intumwa igice cya 5 ku murongo wa 31. Reka ndangize ndababwira ko kwihana ndabigereranya n'umuntu asanzwe ari mu rugendo ruva iburasirazuba ruja iburengerazuba aja kurondera ico muhembura. Ageze mu nzira akabwirwa amakuru mabi yiyo ariko araja, ndetse akanabwirwa amakuru meza yiyo avuye, bikamutera guhindukira agatera umugongo iyo yariko araja. No kwihana niko bimeze. Umuntu arahindukira wese agatera umugongo ibyitwa ibyaha byose yarasanzwe akora, agatangura urugendo rushasha rwo kwirinda icitwa icaha n'igisa naco. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.